Yes bakunzi bacubahiro TV baramukije kuri mikoro muri kumwe na Jasmine Masamba inyuma ya kamera ni Alexon. Ubwa mbere na mbere manzi kubasaba gukanda subscribe na comment kugira ibintu bigume bimeze neza cyane. Uno musi turi kumwe umwe mu baririmbyi basanzwe bakora neza, umwe mu baririmbyi bakoze iyo basohoye indirimbo kweri usanga ama views ahagije kuri YouTube. Bamwitwa Ali Smith, ndazi ko hari abarundi benshi bamuzi mu nzira zinizi zigiye zitandukanye. Kamaze namuhekaze kuri Cubahiro TV, nogenda mubaze muri kino gihe uko amerewe. Duheruka kumva yuko bayuka kumuha somo, murabona yuko n'umubiri yapungutse kubera murazi yuko uyu muntu amaze kurya somo, hari ibintu byinshi atakaza mu mubiri wiwe. Alice Mifunda kuramukije. Ndabaramvije cyane, umeze neza? Je nameze neza, nameze fresh. Turashima Imana tu. Uno musi uvyutse umeze gute Alice Mif? Mbavyutse turashimira Imana, mugacirindira kuja mu mirimo ya misi yose, gacindira ku musore ingana se tu. Uri umwe mu baririmbyi bakora neza. Muri kino gihe turabona amasho ari karaza kandi araba. Haraje n'ibintu by'aba diaspora. Wowe kubiri ko tutakubona muri concert? Sinovuga ngo ni impamvu noceshera gute cyo kibazo kiraguye kwishura vraiment. Ayicara mbere cyambe namjina mazi amezi meshi nasore indirimbo bivanye n'umvuna ari ngwaye. Hama ikinacho maze vuga ngo n'aba diaspora umva si do diaspora ba mu Burundi. Nanomva aba diaspora bakora ngaha mu Burundi. Bakora ngaha mu Burundi ariko ni gake man 20% akorera mu Burundi ariko 80% bari hanze. Urumva n'aba diaspora nibo barakibonye n'aba diaspora benshi no bari buzuye haje. Uri umwe mu baririmbyi bahuye n'ingorane barahabwa sumu. Kujya sumu we byaje gute? Shama Jesse no ngene bigenda man kuko simakasi umungu yige numva ngo barayihuha canke baragira rero novuga ati mu Burundi bwacu byo ntubiharawe gutanga amasomo brand yego biraharawe nawe warahuye navyo umaze guhabwa sumu wabimenye gute? Naragize ibipimo barasanga ko nagoye sumu bengera amagaranje yari ameze bacambwira ati ifo wivuze ameze angana ukuntu kugira usubire mu buzima bwawe busanzwe. Ubwo hari abantu baba baragufashije mu kugira wewe wivuze namba baragufashije uburyo bari biyemeje barabutanze? Abantu bamvugejeje just navuga ko 90% n'umuryango wanje ariko hari abantu nka 10% nyine bagize ico baterera nyine mugafashanyo kaba ariko karagize ico kamara kandi ndabashimiye cyane. Hariho video twigeze kubona kuri Wakala TV bavuga yuko wewe woba uri umugabo wa Kanyana, ndetse na Kanyana turakorana ikiganiro arambwira yuko uyu mugabo atanu wazi mugabe ico bikoze Kanyana afise umwana ntituzi yuko ari we mwavyaranye. Mbega hajya kanyana n'umugore wawe kweri? Cyambere no kwishura ni kimwe kuvuga ko yakanya ibintu bisanzwe. Usanzwe uzi neze nyine abakobwa bameze. Umukobwa ashaka no musi muri kumwe ariko ejo maze kuvana ari kumwe n'undi akakwihakana sibyo. Nimba yakanye kanyana ntibitangaje ariko ico nzi neza nuko je turi kumwe kandi turakundanye. Hama umwana nawe sigwanje ariko simaka umwana wose akondanye n'umuntu abari gwa uko ugiye kuraba ngaha mu Burundi 80% abagabo benshi barenza banatari gwa uzokirabe neza. Vipi muri kino gihe wewe na nuwo mwari musanzwe mwe ko murapfa umugore bamwitwa Sammy numwe mu bakinya amafilime basanzwe bakina neza mu gihugu cy'u Burundi twaraba muri ko muragwana hahage ntubona yuko waratakaje ibintu byinshi muri kino gihe ndetse na Kanyana avuga yuko wewe utari umugabo wiwe? Shaman ikintu cyamere no kubwira uzoranire kugwanira akanyamuneza k'umutima wawe. Kubandi urashaka gusanga ko natakaje icizere canke n'imaramaje ariko nta kuntu nari kubona umutima wanje uri guca mu ngorane ngo ndenge kuvugira. Je ko bwanje nakoze ikibereye kuko urukundo n'ikindi kintu urabizi ruratuma ukora ibintu tosara abandi go mwabibonye vraiment mu ntahure si je n'urukundo bashi kandi sindobona utwanje ko baratunyaga ngo mpore urumva no banarumva urumva kuba yakanya imbere kamera ndamutahura ariko naramubabare yari hose abyumva. None urukundo rumeze gute canke umubano mu buzima busanzwe umeze gute mwebwe muri kino gihe na Kanyana muba mwarasubiranye mukicara hamwe mukayaga ati ibintu bihagarara? Mane cyo menya ni kimwe urukundo ni babiri hamaze kujamwe wa gatatu hacamaze kujamwe no by'indoro cyumvikana ko nemba Sammy yamaze kujamwe hajya wari misenge navuze ngo kabizo Kanyana karasosa ama mu kiganiro niko yavuze rero mba maze kujamo batatu akantu ko usubira kumvikana 100% negasubira kugira kubamwo ibanga ryo no kwibira ni kimwe mu rukundo umukobwa mukundanye so atari ibintu bibiri ikintu ca mbere umukobwa akazomenya ko amabanga yiwe yakunyegeje wayamenye kijyagiye urukundo yagukunda ragabanuka ukaca avuga ati
acatangura kunyumvira kukanaka kunuko ico ni cambere kandi akavuga ati mugiye naho avuga ati no bamaze kuja kuri kamera urukundo ruragabanuka kuva hose amaje mu rukundo rwanje na kanyana mane byinshi byaragabanutse ibintu byinshi byaragabanutse ubone kironka urukundo nkubaho ronka kera rwaratitutse ndaronka 50% man ngine 50 nabari kwa Sammy since ariko I don't care naco bigiye to hari abarundi bashabibaza abarundi baza gukurikana kino kiganiro mbega kanyana yoba yipangiye akaba yibana nawe ukaba wibana bimeze gute kuko umaze kuvuga yuko uruhande rumwe usanga ari kwa Sammy nawe mu rundi ruhande ari wawe bashabibaza ko iyo bayibana kanyana bayibana canke waramutwaye we na kanyana murakorana ikiganiro kanyana twamaze korana ikiganiro yavuze ko atakuzi ama okay ico namaze gucumva ranyakanya mbere ya kamera ntanzi ariko murakorana ikiganiro twarakoranye ikiganiro baramwajije ko yibana canke atibana ico kibazo sana kukimubaza kuko bari ndakimubaza urabona umugabo ni wagira ibibazo byinshi paraporo y'umugore nanjye ndashaka ubinyishure nka wewe kanyana batubana mu nzu abari umugore wanje mepoloma n'umukunzi wanje kanyana n'umukunzi wawe yese bakunze bacubahiro TV murumva yuko ntaramutwara ariko barakundanye umwe ari wabo uwundi ari wabo ariko ari simifara babazwa no kungene urukundo rwiwe rushobora kuba rusanzara rukaje handi hari abahungu benshi bashobora gukunda abakobwa bakabizera hakaba n'abandi bakunda abakobwa ntibabizere nk'umuhungu ashobora gukunda umukobwa avuga amajambo menshi mu gihe bataba bari kumwe wo mubwira iki mane ikintu cyambere no kubwira ko abakobwa n'inzoka kandi umukobwa guhinduka n'akanya gato cyane ariko niko bimeze tutegerezwa kumizira mugihe muri kumwe none kandi urukundo ruje ruraza guhasura reba nta kundi tugaruke muri kariya ya music iwawe kumaze igihe kirekire udasohora indirimbo ntubone ko abafana bazava bakwibagira nivyo abafana from banyibagiye kuko ama message ndonka ni menshi ku mbuga zitandukanye ariko benshi barabizi impamvu naye maze amezi agera kuri 5 meze nabi kandi uraje ujya muri studio bisaba uburyo budasanzwe gukora audio na video sino byoroshe kandi nanje unamaze kumenyera umuvuduko nkora audio na video rero gusohora ama audio nyene vraiment birambangamira nigisigura ko ama audio ndafise muri studio ariko uburyo bwa video ntiburakwira ariko abakunzi banje ndabejeje neza nko mu tariki 10 na zingahe kubwo gishasha barakibona audio na video kandi bazovuga ati amezi yose warumaze uri calme wariko radutekera inyazi ryoshe cyane hari abantu bashijewe nk'umunyarusaku ndamaze kubona cover muri kumwe n'umwigeme umwe asanzwe ari muri Bant Boy muri kino gihe iyo cover ntitwamenye iyo yahereye ko iyo ndirimbo iriho urakoze cyane cyo kibazo kuko no mu bantu bayipostinze urimo egome bamwitwa Sherine Loki muri kino gihe yari hinduye izina asharishira kwa kazina Loki yitwa Sherine Loki ndazi nishize mvuze umwigeme muri Bant Boy abantu bashabibaza ngo mbega ninde twarabonye cover ndetse no kuyipostinga je nayipostinze ariko indirimbo ntihavuye muri kino gihe isohoka kwa duzi ko tuyironka ku mwanya ushimishije bimeze gute ya ndirimbo deja ya ndirimbo yakozwe kuva mu 12 yari muri studio ntaragwara urumva ko jina cengwa aramugwa mbere byumvikana ari skindwi zibiri tukore tournage ya video cyangwa ariko rero maze kuva mu bitaro bivene ku buryo bwaciye bukihana nakimaza kwanza kuyegeranya mbe nyuma yaho mudemo arabize araze kuririmba naciye sanga yasinye contrat na Bant Boy kugira naho umuntu amaze kuja muri contrat n'indi label kugira usubira gukorana bisaba ni procedure ndende bisaba kuja muri Bant Boy byose mugasinya gushasha bijya nabyo rero ntabyo je no shobora sibyo ako mudemo twaravuga yabyo ati vraiment agenda babaye indirimbo nziza kuba tutayikoranya ariko nta konti rero sinovuga ko aba indirimbo je iri tayari me cyo nakoze ni kimwe amaju ya Sherine nzo yakuramo shira mu ndi mukobwa cha shooting video me anatanda ikindi ndirimbo ndi je nyene vuba iraje bayitege hari abantu bashabibaza ati mbega ari Smith yo yaricaye na Bant Boy bakicana na Edith cyangwa Fizo akamubaza ico kibazo cyangwa Sherine wenyene ubwiwe yoba yara icyo cyiyumviro Bant Boy akavuga ati jewe burya nubwo ndi ngaha anya narakoze indirimbo hanze kandi uyo muririmbi twakoranye n'umurundi arashaka yuko iyo ndimbo tuyikorana video ubwo mwaricaye mwebwe nyene nk'abaririmbye mukabaza ijya company ati turafise indimbo tugomba dukore video man ico sinire ndakibaza bivanye ko umudemo namubajije ambira ati je muri contract dufitanye na Bant Boy bambye ko ibintu byose nakoze ntaraja muri management nkuye kubiheba urumva nacemo ko atampamvu noja ku negotia muri Bant Boy uko maze kuja muri Bant Boy hajya jyane le bonini bro nishobora kuvuga ati shaka bace bagutega ati kora video kwa kanaka none gamana uje gukora video zibirone zitatu kwa ntuze kwa John Lare nta mafaranga afise yo mani
urumva rero cyuvyika ushaka kwanza ugakora ibishobotse urumva me umwanya ni wagera nzobusanga muri Bantu Boy tuzokora kandi ibintu bizogenda neza Ali Smith muri kino gihe hari abaririmbyi benshi basanzwe bavuga yuko barongogwa ndetse bamwe na bamwe bakabinegura basanzwe batarongowe abarongowe nabo menga barabikunda nyene tubona ama Snapchat ari menshi nka wewe nk'umurimbyi w'umurundi umurimbyi yarongowe bimufasha iki ujya tararongogwa ibintu bituma ibintu ataronka nibiki mane biravara n'uburyo urongoye mu bware bwo mane Deje cyane nakubwira ko rongogwa n'amachesi mane si bya bose ninga kujya usanga ari umukobwa mwiza kuvuga na wabirose wokwemera manzega ntonjana reka banze ndakubwira ushobora gusanga umukobwa ni mwiza ibintu byose arabikwije ariko ugasanga abahungu bamuhendara baronka mujya mu ngamushira muzuga murongora akamubura kubera iki kandi ari mwiza kurongorwa rero no machesi mane bimvikana baje barimvye rose mahego bakarongorwa mane na machesi wabo mubareke birira ubuzima sibyo esasiye ko gusujya umuntu akurongoye gute arakuba mubanye fresh murahuze ibyo nemba bikora maisha nendelea bro ego ubuzima no nimburya turi muri monde tugezemo abakobwa basi baronka cyane paraporo y'abahungu rero mugihe aronsa mera ningoga akabwira ati bro je nagushibira amafaranga ndayafise dufanye impango mzima maisha nendelea bro ibyo ni ibintu bisanzwe sana niye nimero ishobora kukurondera ukanyeruka kwitaba kuruta yindi nimero ishobora kundondera ukanyeruka kwitaba kuruta yindi nimero y'umukunzi wanje ndabeshe nimero ya mbere nimero ya mama wanje nimero akabiri ni umukunzi wanje iyo turi ngaha mu Burundi tukaja mu mahanga muri zo zibiri iyo utangura kuvuga ati inka je reka ndayivugisha ningoga niyi iyo ndi mu Burundi tukaje mu mahanga mane Saudia mane Saudia ntumba kumwe mwamenyereye amahera suva ngo tamenye amahera mane je baje mu bari bose respect mane ndabakunda kandi ndabimira kuko baje badeho n'abantu ugize ingorane kana bakayimenya bari volonte bakagufasha batanakuze je ntambere mboye nemero yo muri vuga ati ya gira razi ko nshumere nyene agira ati kora ka video hano nenda kubeshe gaje sibo bandi babakana ibintu bihari uri umuririmbyi ubwo agahugu bakameze neza dukubitire kapera shasi neza cyane ko ndagwe na gripe man imvure mazimisigo imvure mazimisigo reka ndagushimira neza ko umwanya twayazi kandi ushimishije wavuze amajambo menshi agiye atandukanye ndetse uranagaruka no kwishavu ufise kuri Sammy kugutwara umukunzi no kuvuga bace umugani mu Kirundi ngo ukurusha ugusumye ibigore ngagutwara inkoko siko none gusumbye ibigori agutwara inkoko cyangwa gusumbye ibijuma gutwara inka byose nico kimwe me ushatse kuvuga ikire nje cyatse kuvuga yuko Sammy usanga yaragusumbije amahera nawe si yabigira umurundi revye atari kuri we akere bizana imigani ngaho mvira man Sammy n'amafaranga yasumbije yagusumbije urukundo nta n'urukundo yasumbije man kimwe gusa ikintu gihe ni kimwe umukobwa muri kumwe umwanya munini biroroshe kumwokipa sibyo nimba rero yagize ati yaramukifye sana sa amafaranga cyangwa urukundo byatari apana Sammy n'ujya mu demo 80% bari kumwe muri tournage niyo mpamvu yaramukunze muri tournage ashabyisangamo gamane rukundo uzabukebwa ashaka kuyagara umuntu pore gato sanga nyene ivyafati kandi abakogumye ko ari biremwa bifisi intege nke reka ndagushimire cyane ndagushimiye cyane kandi nongera ntumira abakunze bacubero TV kuja kuri channel yanje ya YouTube ni Ali Smith official Instagram ko nyene mihora yose ngo ko nyene subscribe na sabonner kugira nko mu tariki 10 ikogwa gishasha kirasoka Yes bakunze bacubahiro TV kuri mikoro muri kumwe na Jasmine Masambamba naje mugende ku following kuri Instagram na Facebook ngira mfise page ya Jasmine News ariko mugere ku following kuri Instagram aya nta Facebook agenda kandi kari mu promotion ari impamvu gusa turafise page turafise ama page mwo mwinjira kuri page nawe narumvise ko siyavumanye n'aba diaspora man Yes bakunze bacubahiro TV mubona yemu kana subscribe na comment kwa Jasmine Masambamba kuri Instagram hose mugende ku following kuri ibintu bigume bimeze neza cyane turabakunda cyane kuri inyuma ya kamera yari Alexon agarika inontu zero kibazo muzemura murazana n'aba diaspora man